twagiriye mw'isi hari ikintu kinezereza kikasubiza mw'intege nuko Imana yateguye ijuru abera tuzobamo twibagizwe imiruho n'imibabaro twagiriye mw'isi. Mw'ijuru tuzohurirayo n'abera batwitangiye bavuye mu mahanga no mu moko yose hano mw'isi tunezeranwe na Yesu mu birori yaduteguriye. Mw'ijuru tuzohurirayo n'abera batwitangiye bavuye mu mahanga no mu moko yose hano mw'isi tunezeranwe na Yesu mu birori yaduteguriye. Mw'ijuru tuzoruhuka, mw'ijuru tuzonezerwa, Yesu azotugaburira kuri manu nziza yanyegejwe, azoduhoza amarira ndakwifurije nshuti kuzobayo. Mw'ijuru tuzoruhuka, mw'ijuru tuzonezerwa, Yesu azotugaburira kuri manu nziza yanyegejwe, azoduhoza amarira ndakwifurije nshuti kuzobayo. Turi hafi yo gutaha ubukwe, turi hafi yo gutaha ubukwe, twateguriwe n'umukunzi wacu, twateguriwe n'umukunzi wacu. Ugororotse wihangane mugeni wa Yesu witegure igihe gito tugataha ubukwe, igihe gito tugataha ubukwe. Abamarayika bazobaza Yesu, abamarayika bazobaza Yesu, mbega bo ni bande kandi bavuye he? Mbega bo ni bande kandi bavuye he? Yesu azobishura ni bamwe nacungura urugori rw'amawa rwambitswe ku bwaba manikwa ku musaraba araba nikondotera yacumu ryo mu rubavu nacumbitswe ku bwaba none nibaruke barashize, none nibaruke barashize. Abamarayika bazobaza Yesu, abamarayika bazobaza Yesu, mbega
ni bande kandi bavuye mbega bo ni bande kandi bavuye Yesu azobishura ni bamwe nacungura urugori rw'amahwa n'akwambitswe kugaba banikwa ku musaraba arabanikondorera gacumunyo mu rubavu nacumiswe kugaba none nibaruke barashize none nibaruke